Ndabaramukije bakunzi ba Bahati Info TV. Uno mwanya tugomba tubandanye n'ibiriko biravugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko na cyane kubijanye n'irahira rya Samia Suluhu Hassan asanzwe ari perezida w'igihugu ca Tanzania. Fyonda subscribe kuri wowe utarabikora hama duheze tubandanye. Perezida Samia Suluhu Hassan uno munsi yarahiriye kuba perezida w'igihugu ca Tanzania mu kiringo c'imyaka 5. No kuvuga uhereye mu mwaka turimwo wa 2025 kugeza umwaka wa 2030. Uyu perezida Samia Suluhu Hassan yarahiye bitumwe n'amatora aheruka kuba kwigenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Aho abajejwe ivy'amatora mu gihugu ca Tanzania batangaje yuko yatotse canke se yatowe ku bice birenga 97 kwijana. Uno munsi rero igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 11 2025 niho yarahira imbere y'abategetsi bagiye batandukanye. Mwomenya ko kandi uno munsi atamunyagihugu yari yemerewe gushika aho perezida Samia Suluhu yariko ararahirira, ariko byari vyemerewe ku bategetsi batandukanye bagiye baratumirwa mu bihugu bitandukanye ndetse n'abava mu gace ka Zanzibar canke se mu gihugu ca Zanzibar gisanzwe kiri mu bumwe na Tanzania. Nanone hagiye haragaragara abategetsi bagiye batandukanye bishikiye mu muhango wo kwimikwa kwa Samia Suluhu Hassan. Habonetseyo perezida w'igihugu ca Zambia, maze habonekayo perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Habonetseyo n'abandi banyacubahiro batandukanye nk'abarongoye igihugu ca Zanzibar ndetse n'abandi basanzwe bungirije mu kurongora igihugu ca Zanzibar. Hari kandi abategetsi bagiye batandukanye kuva mu gihugu nyene ca Tanzania, aho hari uwahoze ari umukuru w'igihugu Jakaya Mrisho Kikwete. Hari n'abarongoye inzego za gisirikare ku rwego rw'igihugu ndetse n'inzego z'igipolisi ku rwego rw'igihugu. Ikindi mwomenya, uyu muhango canke se ibi birori vyabereye mu ikambi ya gisirikare y'Idodoma mu gihugu ca Tanzania. Aho mwomenya neza yuko Dodoma usanzwe ari umugwa mukuru wa politiki w'igihugu ca Tanzania. Reka tuje ku majambo amwe yagiye yarashikirizwa na perezida uyu yatowe w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Uyu Samia Suluhu Hassan yavuze ati, ndashimiye abategetsi bose bari hano. Yagiye arabadondagura uko bangana, maze aheje kubashimira acavuga yuko hari n'abandi batashoboye kuhashika ariko nabo bamutumye intasho canke bamukeje kuba yabaye umukuru w'igihugu. Maze yabandanije avuga ati, mu gihe c'amatora abasanzwe bitoza baba ari benshi cane kandi bariko barondera uburyo bashobora gutorwa, ariko iyo amatora aheze usanga hatotse umuntu umwe. Ariko ivyo ntacyo bitwaye kuko uyu muntu umwe aba yatotse canke se aba yatowe ategereza gutwarira bose, agatwarira abatanzania bose canke se abanyagihugu bose muri rusange. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Ati kandi uyu aba yatowe atwarira ababa bamucaguye canke se ababa bamutoye, agatwarira ndetse n'ababa bitavye amatora bose muri rusangi ndetse n'abatamutoye, kandi atwarira n'abajya abandi baba batagiye no gutora. Turi ngaha mwomenya neza yuko hari abanyagihugu bamwe bagaragara ko batatoye, bamwe bari mu myigaragambyo uhereye ku itariki 29 z'ukwezi kw'icumi 2025, aho bamwe bagiye baragaragara bonona ibintu, babomora ibintu bigiye bitandukanye mu gisagara ca Dar es Salaam, Dodoma ndetse no mu bindi bisagara nka Arusha n'ahandi. Ati, jewe natowe nk'umu perezida canke se nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania, ndabemereye neza yuko ngiye gukoresha inguvu zigiye zitandukanye ndetse n'ubushobozi bwose bugiye butandukanye kugira ngo igihugu kibandanye kiri ku murongo mwiza w'iterambere. Aya n'amajambo yavuzwe na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan igihe ariko ararahira. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi
ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Yongeye nanone avuga ati nshuti zanje batanzania, mumenye neza yuko amatora aba umunsi umwe mu kiringo c'imyaka 5. Rero iyo amatora aba umunsi umwe mu kiringo c'imyaka 5, ibi ntibishobora gutuma ibindi bikorwa bihagarara. Mu yandi majambo yavuze ati amatora aba umunsi umwe, ariko ubuzima bubandanya imyaka 5 yose atari amatora. Mu ncamake mu myaka 5 abantu batora rimwe. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Ati kubw'ivyo ni vyiza yuko dukorera igihugu cacu kigatera imbere kugira ngo ejo hacu habe heza gusumba akahise canke se ahahise hacu. Ati ndabasabe tubandanye ducunga canke se twitaho ukumvikana kwacu ndetse n'uburyo dusanzwe tubanye hano mu gihugu ca Tanzania. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu wote tunaitakia mema nchi hii. Ati kandi nshuti zanje ba Tanzania, twese turakunda kino gihugu cacu. Narababajwe canke se twarababajwe n'ukuntu hagiye haraba ukonona amahoro mwa kino gihugu, ndetse niyo nonwa y'ibintu bigiye bitandukanye bijanye n'ubutunzi bw'abanyagihugu batandukanye ndetse n'ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Ivyo vyarononywe ariko vyaratubabaje. Ati kandi ivyo vyagiye biraba cyane cyane mu bijiji bigiye bitandukanye ndetse no mu bisagara bigiye bikomakomeye mwa kino gihugu ca Tanzania. Ati ivyabaye ntabwo bigenda bijanye n'uburyo igihugu ca Tanzania gisanzwe kimeze. Ati kandi uko siko mu Tanzania yarasanzwe kuba yomera. Ati nivyadutangaje kubona hariho ugwaruka rumwe rumwe rwagiye rwafatwa mw'iyo myigaragambyo kuba gwava hanze igihugu ca Tanzania, mu yandi majambo gwava mu bindi bihugu bitari Tanzania. Ati abasirikare bacu canke se n'igipolisi cacu kiriko kirabandanya gikurikirana abagiye barakora ayo makosha canke se abagiye barakora iryo bara kugira ngo bahemuke babonye igihugu ca Tanzania kiri mu mahoro. Kubw'ivyo igisirikare n'igipolisi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano muri Tanzania usubire uko wamye umeze na kare. Ati kandi mu buryo bwihuse. Ati ndasavye abasanzwe barongoye intara zigize Tanzania ndetse n'abajejwe ivy'umutekano ku rwego rw'igihugu guhera ubu nyene bose basabwe barabe ko buri munyagihugu yasubiye gukora ibikorwa ukuri kwamye mw'iki gihugu ca Tanzania. Ati perezida w'igihugu c'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu ca Zambia hari ibintu bavuze hano. Ubwononyi canke se ukonona umutekano mu gihugu nta gaciro bifita kandi nta nakunguko bizanira uwo ari we wese. Ati kubw'ivyo nshuti zanje ba Tanzania, ndasavye tubandanye twubahiriza amahoro ndetse umwumvikano ndetse no gutekereza cyane mwa kino gihugu cacu. Tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani.
ni vyinshi yagiye aravuga ariko bikuru bikuru vyabaye ivyo. Amwe mu majambo yagiye aravuga yayavuze yisunze imyigaragambyo iheruka kuba ijanye no kumwamagana mu gihe hariko haraba amatora uhereye kwa 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Reka abatarabikora mu banda yimukora sabone cyangwa subscribe. Bye bye.